Imana ishimwe. Biramaze gushika ukagwaza umuntu, ariko umaze kumugwaza ukagenda mu bitaro bakagirisha ama examen, bagasubira yandi ma examen, ariko bakabura ico agwaye. Ariko umuntu wawe akaguma aremba. Uko aremba ariko ugerageza kurondera no guhindagura abaganga kugira ngo utore inyishu y'ico agwaye, ariko ugasanga nta nyishu babona. Kugeza igihe hari umuntu azoshobora gufata umwanya akiga iyo ka mu buryo bwagutse, kuko avuga ati si imiti ibuze kandi si n'ibipimo bibuze, ariko turakeneye kuvura uwo muntu. Gushika igihe bizoshoboka kumenyekana ingwara agwaye, uwo muntu ntihazokira. Ivyo sinzi ko bimaze kubashikira. Ubutumwa bw'uno munsi buhagaze ku kintu kigomba gusa nk'ico. Umuntu ariko araraba ishengero ry'uno munsi aragira ibibazo. Bimwe mu bibazo umuntu yibaza ni mbega ni Kristo atakiri wa wundi canke n'ishengero ryahindutse? Kubera iki ishengero rigenda rihinduka kandi ritera riba nabi kurusha uko uwarihamagaye yipfuza ko riba? Hari ibibazo rero umuntu yibaza, na cane cane nk'iyo ahagarara karongora ishengero aribaza ibibazo byinshi. Muri ivyo bibazo nagomba dusangire kimwe mu byo nabonye bishobora gutuma ishengero ridahagarara neza mu kibanza caryo. Ubutumwa bw'uno munsi rero bavuga ngo ubutumwa bw'urufatiro ariko bwasuzuguwe. Le message central mais qui a été négligé. Ubutumwa bwari ubw'urufatiro ariko ntibwabaye rw'urufatiro kuko bwagiye rurasuzugurwa. Ni nk'uko uvuga uti hari umuti yategerezwa gufata ariko yawufashe nabi. Hariho ivyo yategerezwa kwisunga canke kugendera ariko atabibayemo neza. Aha niho haboneka ikibazo rero caho umugwayi ashishikara aremba, atari kubera abaganga ari babi, ariko kubera kumbure hari umuti yasuzuguye, hari igikorwa yasuzuguye. Ubutumwa rero bw'uno munsi buri mu kwiyumvira no mu kurabira hamwe, mbega ni giki n'ubuhe butumwa twoba twarasuzuguye kandi bwari ubw'urufatiro. Igisomwa tuza guhagarara ko Ab'i Korinto ba mbere igice ca mbere umurongo wa 17 gushika kuri 18 ni 20 gusa. Ariko iyi mirongo irimo ubutunzi buza kutumenyesha kuko ishengero si impome zine, ishengero ni wewe nanje. Aho twiyumvira kubera iki none tutariko tuba, canke kubera iki ishengero rya kino gihe ryasubira inyuma. Iki cete Paulo yandikiye Ab'i Korinto, yacandikiye ishengero rikomeye. Ryari ishengero rinini cane, kandi n'ishengero rifise ingabire nyinshi. Muzosanga mu Ab'i Korinto ariho Paulo yagenda aravuga ivyerekeye ingabire za mpwemu. Bisigura ngo abo bantu bari bafise ingabire, za mpwemu, kandi iryo shengero ryari rimaze gukura. Ariko ikibabaje, mu nyumve ikibabaje, nuko iryo shengero ryari ishengero riri mu mubiri charnel. Ryari ishengero une église charnel, pleinement charnel, ishengero ryuzuye umubiri, abarimwo bari mu mubiri gusa. Kuko uzosanga muri iki cete c'Ab'i Korinto ari ishengero basanga bavanga ivyizerwa vy'ukuri n'ibitari vy'ukuri. Ico bita mu gifaransa syncretisme, kuvanga ivyizerwa vy'ibinyoma ukabivanga n'ivy'ukuri. Iri shengero niko ryari ribaye. Baragenda bagaterekera ibigirwamana, bakaha imana ibindi bigirwamana, bakabanza gutanga ivyo kurya canke bakatanga ibitungwa, hanyuma bagaca baza kubifungura no mw'ishengero. Mw'ishengero baragira ingaburo yera, ariko kandi bagasura kugenda kusangira n'abadayimoni. Ni nkuko uja ku bapfumu uvuye mu rushengero. Iri shengero ryarimo abantu buzuye umubiri, kuko muri ubwo mubiri harimo n'ubusambanyi bw'impwemu mpejeje kuvuga, ariko hariho n'ubusambanyi mu mubiri. Ubusambanyi aho Bibiri tubwira ngo ndababajwe, Paulo yandika ngo ndababajwe yuko bamwe muri mwebwe mutagira n'isoni mwashoboye kurongora abagore babasobanyu.
nukuvuga ngo hari ubusambanyi bw'urwego rwo hejuru, rwari ishengero riri mu mubiri, ariko ryarimwo n'amacakubiri. Ayo macakubiri yarahagaze ku bantu bamwe bakunda uyu, abandi bagakunda uriya. Bamwe bakavuga ngo twebwe turi kumwe n'uyu, abandi turi kumwe n'uyu, twebwe turaba Paulo, twebwe turaba Apollo. Iryo shengero ryarimo ibibazo kubera iki? Kubera ukugendera mu mubiri. Hagera ahantu bavuga bati jewe ni jewe nkomeye kuko nabatijwe na Paulo, abandi bati jewe ndi kumwe na wa muvuzi akomeye gose yitwa Apollo. Iri shengero ryari mu mubiri. Paulo rero yandika ikete tugiye gusoma imirongo 2 yaryo gusa, ivuga ku kungene iri shengero ryogaruka mu nzira nziza, kuko ryari rimaze kugwara kandi ryari risinzikaye. Badusomere umurongo wa 17. Ni havuga Paulo abandikira, mwumva ico avuga ku murongo wa 17. Havuga ngo kuko Kristo atantumye kubatiza. Kristo ntiyantumye kubatiza. Muriko mwishimira yuko bamwe noba narababatije abandi ntababatije, ariko umuhamagaro wanje ni Kristo ntiyampamagaye kubatiza. Ariko yantumye kuvuga ubutumwa bwiza. Haleluya. Ntavugishije ubwenge bw'amajambo. Oya, atari majambo y'ubwenge wihinyanyuye, kugira ngo umusaraba wa Kristo ntucike ubusa. Mu majambo make Paulo ariko aravuga ati icanzanye umutwaro wanje so kwinjira muri ayo matiku y'abande bambatije n'abandi batambatije, ni bande baje turi kumwe, jewe umurongozi wanje ni tel, uwundi nawe ni tel. Ivyo sivyo ndimwo, ariko ico nifuza nuko mvuga ubutumwa bwa Kristo. Ico nahamagariwe nukuvuga ubutumwa bwiza bwa Kristo, ubutumwa butarimwe amajambo ahinyanyuye ari mu bwenge n'amafilosofi, ariko nahamagariwe kuvuga ubutumwa budahisha igikorwa c'umusaraba. Ubutumwa budahisha igikorwa c'umusaraba. Ati sinifuza yuko umusaraba uhinduka ubusa. Je tiens à ce que la croix du Christ ne soit pas rendue vaine. Sinifuza ko umusaraba wa Kristo uhinduka ubusa. Ubutumwa ni cari kimuragishinga, s'abantu, s'ibintu, s'abo bari kumwe nabo batari kumwe, ariko kimuragishinga nukumenya nimba Kristo yabambwe ari we mwizeye canke atari we mwizeye. Hari ikibazo kubera iki? Kuko tubisanga aho ku murongo wa 23 Paulo avananya avuga ati ariko tweho tubabarira ivya Kristo yabambwe. Tubabarira ivya Kristo wabambwe. Uwo kubayuda ni kigwisha. Kubayuda uwo ni kigwisha. Kubanyamahanga ni ubupfu. 24. Ariko kubahamagagwa b'abayuda n'abagiriki ni Kristo. Ubushobozi bw'Imana kandi ni ubwenge bw'Imana. Haleluya. Ikindi agishinga no kumenya nimba Kristo umwe yabambwa ari we mwizeye. Aha rero hari ikibazo uno munsi. Sinzi nimba abantu turiko turinjira twuzura mu masengero twatahuye igikorwa Kristo yakoze canke twinjiye kuko biharawe. Kuko ndahifuza umugeni, kuko nanje ntoguma muhira bomfata nk'upagani, reka ninjire, reka ivyo basaba byose ndabikore. Ariko atigeze atahura icabaye wa munsi ku musaraba. Nico gituma Ab'i Korinto ba kabiri havuga ngo igihe naza kubabwira ubutumwa. Ab'i Korinto ba mbere igice ca 2 umurongo wa 2, mwumve icari kiragishinga Paulo. 1 Corinthiens 2:2. Kuko nahisemwo kutagira ico menya muri mwebwe. Nta kindi nashatse kumenya muri mwebwe. Mwumvirize icyo yashatse kumenya. Yesu Kristo we yabambwe. Haleluya. Nta kindi nashatse kumenya muri mwebwe atari iki. Mbega nashatse kumenya huba, nashatse kumenya amatitre ufise, nashatse kumenya amahera ufise, nashatse kumenya ivyo umaze kubaka naho abo muzinanye, ivyo biragahera. Ariko icyo nashatse kumenya, mbega waramenye Kristo yabambwe? Bariza mugenzi wawe ati mbega waramenye Kristo wabambwe? Ngaha hari ikibazo. Bamwe barondera kumenya ibidakenewe, barondera kumenya ibitagira ikimazi,
ibi byose birahera, ariko ikitazohera ni igikorwa Kristo yakoze ku musaraba. Haleluya, shimwa Yesu. Nta kindi nashatse kumenya muri mwebwe igihe naza kubabwira ubutumwa. Sinashatse kumenya bamwe bitwa ngo ibifi binini binini biravye iki, ariko nta kindi nashatse kumenya muri mwebwe. Mbega waramenye Kristo? Naho uri umuntu akomeye utamenye Kristo, umuriro ntukwanka, umuriro urakwakira. Naho uri umukene, naho uri umukene atacu ufise, ariko wemeye Kristo, ijuru irakwakira. Nta kindi nashatse kumenya muri mwebwe atari kumenya nimba Kristo yarabambwe. Icyambere gikomeye ngaha hari kibazo ni mbega waramenye Kristo? Nico gituma ibibazo tubona mu ishengero bimwe biva kuko turi kumwe n'abantu batigeze bamenya Kristo. Binjiye mu ishengero nk'umuhari, barakwirikiye, bari mu bandi, bakora ibyo abandi babona bakora, ariko nta bucuti bafitaniye n'uwo Kristo. Nta kindi nashatse kumenya muri mwebwe atari kumenya nimba Kristo umwe yabambwa ari wo wundi nyene. Ikibazo rero aho kiri, mucumve neza, ikibazo aho kiri no munsi nuko hari ubutumwa bw'umusaraba wa Kristo Yesu uno munsi butakivugwa. Iyi niyo muti turiko turanka, kandi ubu niwo muti ahubwo wokiza ishengero. Hari ubutumwa bw'umusaraba uno munsi bwakuwe kuri liste mu mashengero. Dufise ubutumwa bwo gushigwa hejuru, ubutumwa bw'ivyubahiro, dufise ubutumwa bwo kunezerwa, ariko twaribagiye umutima w'ubutumwa bwiza ari wo musaraba. Le message de la croix. Nibwo butumwa twananiwe gusubiramwo ngo twiyumvire ico Kristo yari yashatse ko tumenya. Umurongo wa 18, mumvirize umurongo wa 18. Havuga ngo Ab'i Korinto ba mbere igice ca mbere umurongo wa 18 havuga ngo kuko ijambo ry'umusaraba kubahona ari ubupfu. Iyo tuvuze ivyerekeye umusaraba kubatazi Imana, c'est de la folie, n'ubupfu. Ariko kuri twebwe abakizwa ni ubushobozi bw'Imana. Haleluya. Ariko kubakizwa n'ubushobozi bw'Imana. Ndagomba kuvuga kuri iki kintu. Iri jambo ry'umusaraba ngo kubahona baboneka ko ari ubupfu. Kubera iki? Ni abakristo gusa mw'isi yose, n'abakristo gusa bahimbaza, bakanezerwa, bagatamba, bagatarika, bariko baravuga ko umwami wabo yapfuye. Mumva vyumvikana? Abasenga kibangu, abasenga kadima ntibahimbaza ko yapfuye, ahubwo barababara ko yapfuye. Ariko twebwe iyo twibutse urupfu rwiwe turanezerwa, turahimbaza. C'est de la folie. Kubo hanze n'ubusazi. Mwebwe gute muhimbaza gute kandi umuntu wanyu mwita umwami n'umwami w'abami yarapfuye, mugaja ngaho mugatamba mugatarika ko yapfuye? Ego turanezerewe ko yapfuye, kuko urupfu rwiwe rwabaye irembo ry'ijuru. Urupfu rwiwe rwabaye irembo ry'ijuru. Urupfu rwiwe rwaduhuje n'Imana. Urupfu rwiwe rwadukuye ku icyaha cy'ibihe bidashira. Urupfu rwiwe kwatwemereye ubugingo budashira. Urupfu rwiwe rwaduhaye kubabarirwa twari babi. Imana ishime ko Yesu yapfuye, ariko kandi ugupfa kwiwe ntiyahezeyo. Uwo twizera ntiyahezeyo. Urupfu ntigwari gushobora kumugumya, ariko yarazutse, yicaye iburyo bwa Data, ari no mu mitima y'abamwizera. Ngibi c'est de la folie, n'ubusazi kubo hanze. Bumva umenga ntivyumvikana gute mwebwe muhimbaza umuntu wanyu ko yapfuye, mukananezerwa ko yapfuye ku musaraba. Urupfu rubi, ego n'urupfu rubi, mugabo urwo rupfu rubi yarubayemo ari jewe nari kurubamwo. Nico gituma ndamuhimbaza, nico gituma ndamushima, kuko urwo rupfu rwabaye irembo ryanje. Aho nyene abisi babona ko ari ubupfu, twebwe tuvuga ngo n'ubushobozi bw'Imana. C'est de la puissance, n'ubushobozi. Iki cete kirasubira mu inshuro nyinshi vyerekeye la puissance,
ubushobozi bw'umusaraba. Ni bwa butumwa nyine turiko turanka, ariko ubwo butumwa nibwo Bibiliya ishingira intahe ko ari bwo bushobozi. Turaza kubibona ingene ari ubushobozi kuwizera wese. Umusaraba ufise ibisata cyangwa ibice bibiri, deux facettes. Nagomba ko tuganira kuno munsi. La croix a deux facettes. Umusaraba urafise impande zibiri dukwiriye kumenya. Uruhande rwa mbere, umusaraba dukwiye gutahura yuko ubutumwa bw'umusaraba ari ubudutahuza yuko twemera kandi tukakira igikorwa cyakoretse kuri Kristo Yesu ku musaraba. Uruhande rumwe rw'umusaraba ni imbere n'inyuma. Uruhande rwa mbere rutwereka ngo ku musaraba niho twaronkeye kandi twemera ko urupfu rwiwe rwaduhaye ubugingo. Icyo ni igice cya mbere. Kandi iyo message nawe nyine utayitahuye utangura nabi mu nzira y'agakiza. Iyo udatahuye ko umusaraba ari igikorwa cya mbere Kristo yakoze mu kumanikwa kugira ngo turonke ubugingo budashira, ntibikunda. Igice cya mbere rero ni kumenya no kwakira igikorwa cya Yesu Kristo ku musaraba. Igice cya kabiri cy'umusaraba ni iki kintu ndashaka ndaza gukinjiramo gato uno munsi. Ni ikintu kivuga ngo dukwiye kukwirikira Kristo mu nzira yiwe twikoreye umusaraba wacu. Aha, suivre le Christ sur la voie en portant notre croix. Gukurikira inzira ya Yesu mu kwikorera iki? Umusaraba wawe. Iki ni kindi gihande ubutumwa bwiza bw'umusaraba butubwira. Kimwe rero mu bibazo bikomeye ishengero rya kino gihe riko iracamwo nuko ryatakaje ibihande bibiri by'ubutumwa bwiza buganirizwa kuvyerekeye umusaraba wa Kristo. Ibi bice bibiri twarabitakaje. Twasanze ubutumwa bw'umusaraba bwarashizwe iruhande, bamwe bwaranibagiranywe, dutangura gufata ubundi butumwa butujana mu bindi bitagira ikimazi. Uzosanga amakorari araririmba cyane kuvyerekeye umusaraba, ariko hakabura ubushobozi guhindura abariko bararirimba. Kuririmba ni vyiza iyo buko tuvuga cyane umusaraba, ariko twahaye agaciro igikorwa cy'umusaraba mu guhindura ubugingo bwacu. Makorari menshi turaririmba umusaraba, turaririmba n'indirimbo ziryoshe zerekeye umusaraba, ariko bikananirana kuwo musaraba uhindura ubugingo bwacu. Abantu barapfukama, benshi banapfukama imbere y'uwo musaraba. Niyo bawubonye barawubaha bagapfukama, ariko ntibemera kuwo musaraba uhindura imitima yabo yakomantaye. Gupfukamira ndawupfukamira, mugabo ntuhindura ubugingo bwandi. Bamwe ntiwahinduye ubugingo bwabo. Abandi umusaraba cyahindutse igishushanyo, ikintu cyo un objet d'ornement, kuvuga ngo cyo gushaza, kugira ngo nereke ko nshajije neza kandi ibintu biri fashion. N'umusaraba, umusaraba wahindutse fashion, ariko ntiwahindutse uwo kwikorera. Barawambara, mugabo byananiranye ko twikorera imisaraba yacu. Uko ni kwisi iri kwiragenda. Umusaraba twarawukuye mu ishengero, usigaye umanitswe hanze canke indani, muga nta n'ubimenya. Iki ni kibazo ishengero riko riracamwo. Nk'uko ubutumwa bwiza twaburonse kubera urupfu n'ukuzuka bw'umwami wacu Yesu Kristo, haleluya, niko n'umuhamagaro wacu w'agakiza umatanye no gupfa k'ubuzima bwacu bwa kera ngo tugendere mu buzima bushasha. Ndagisubiramo, nk'uko agakiza tukaronka mu rupfu n'ukuzuka bw'umwami wacu Yesu Kristo, niko n'umuhamagaro wacu w'agakiza nawe nyene ufatanye n'urupfu rwacu rw'ubuzima bwa kera ngo tugendere mu buzima bushasha. Ariko abantu ba kino gihe barakunda cyane ivyubahiro, ils aiment la gloire,
sans la persécution, le succès sans l'épreuve, les promesses sans sacrifice, toujours recevoir sans donner, la résurrection sans la mort. Mbabarire nabiteguye mu gifaransa. Abantu ba kino gihe bakunda cyane ivyubahiro ariko ntibashaka guhamwa. Barashaka iterambere, le succès, kwemegwa ariko ntibashaka guca mu bibazo. Barashaka amasezerano mugabo atarimwo ikiguzi. Barashaka guhabwa iminsi yose ntiwampaye ariko bo ntibashaka gutanga. Barashaka kuvuga ubuzima buzutse, ubuzima buriho ariko ntidushaka kuvuga ko vyerekeye ugupfa. Ntibishoboka ko dushobora gusimba ijambo ryerekeye ugupfa nimba turiko tuvuga ivyerekeye ubugingo bw'Imana. Ijambo ugupfa n'ukwica kameremere kacu k'umubiri k'icaha birajanye no kuzuka. Habanza gupfa hanyuma hakazuka. Ntibishoboka ko ivyo bintu bibiri bijana. Iki nico Yesu yagiye kubwira abantu biwe igihe yababwira muri Luka igice c'9:23 yariko babwirira ijambo yuko bidakunda kuba umukristo wemeye icyakoretse ku musaraba ariko udashaka kwikorera umusaraba. Ndemera icyakoretse ku musaraba ari ugasanga sinshaka kwikorera urundi ruhande, kwikorera umusaraba. Ibi ntibikunda. Ibi bintu uko ari bibiri bitegezwa kujana. Yesu yaravuze ati Luka 9:23 badusomere. Abwira bose abwigishwa biwe n'abari bamukikije babwira ati umuntu niyagomba kunkurikira niyiyanke yikorera umusaraba wiwe. Umuntu niyagomba kunkurikira nagira iki? Niyiyanke yikorera umusaraba wiwe uko bukeye ankurikire. Iyi passage ndayikunda cyane. Kuko ntibavuga ngo yikorere basi rimwe gusa bizoba biheze. Ngo yikorere ryari? Ndasabye munsubiriremo ryari? Uko bukeye. Uko uzinduka ukitegura ugafata impuzu niko wari ukwiye no gufata umusaraba. Umusaraba ni iki? Umusaraba ni igikoresho cyo kukwica. Kandi kukwica urupfu rubi. Yesu aravugira ijambo imbere yuko amanika ku musaraba. Nukuvuga ngo bari bazi umusaraba icyo usigura. Ntihari bwamanikwe ariko yariko babwira amabanga ari mu gikorwa n'abazokora. Natwe aduhamagarira gukora. Ngo nihagira ngo abwira bose ati umuntu niyagomba kunkwirikira nagira iki? Ntibishoboka ko wikorera umusaraba wikunda. Ntibishoboka kandi ko wikorera umusaraba uko bukeye ngo wikorere umusaraba umukwirikire. Bamwe baravuze ngo uwo musaraba uraremereye ndawusize nzobaho ubuzima nishakiye. Nturi kukurikira Kristo. Ngiki gihande ishengero riko rirabura. Kandi uko ishengero ribura igihande cyo kwikorera umusaraba, ishengero ribandanya rica mu muryango wagutse. Bamwe barabareka bakibera uko bigombeye, abandi bababwira ngo nta kibazo Imana iravyumva. Hariho n'amajambo abishe nkunda kumva numva mbabaza avuga ngo nta kibazo ngo Imana iravyumva nzokwihana. Ubwo nibwo buzima abantu babayemwo. Nico gituma ishengero riko riratakaza agaciro n'ubwiza bwaryo rya mbere ryari rifise. Abaje kubatizwa igihe cambere bari bazi ko bagiye kwemera umwami w'abami Yesu Kristo, hasanze hari uyundi mwami. Nukuvuga ngo wemera ko wizeye muri iryo zina bakakubatirizamwo wemeye no gupfa. Uno munsi umubatizo uhinduka umunsi mukuru, ariko ico gihe umubatizo ko ari ukwemera gupfa. Hari n'abatabatizwa ko batabaguriye impuzu canke muceri n'intuzenye n'ipirawa itabonetse. Imibatizo ntibe ngo kubera iki? Ngo nta gahuzu mfise. Paulo yozuka uno munsi yodukubita inkoni. Ati mbega gakiza muri ko muravuga kameze gute? Kameze gute? Nta kindi nashatse kumenya muri mwebwe, mbega Kristo yabambwe, mbega wikoreye umusaraba ngo umukurikire. Ngiki kibazo ishengero ririmwo.
kandi uko tuzobana twuzuza amashengero abantu badahindutse batemeye kwikorera imisaraba bayisize mu mihana yabo, niko tuzoronka ingorane. Uko abantu basiga imisaraba iyo bakirijwe cyangwa babatirijwe, no, imisaraba ntimuyisige hariya, imisaraba murayitwara iminsi yose. Umusaraba c'est le message central ariko yabaye négligé, kandi uko imyaka igenda niko abantu bazogenda batakivuga kuvyerekeye kwemera kubabazwa ku bwa Kristo, gutakaza inyungu zawe ku bwa Kristo, kwemera amavantage amwame nkayaheba nimba ari mu vyaha kugira ngo mpeshe Imana icubahiro. Nimba ishengero ridahagurutse ngo gikorere umusaraba, tuzosigara twambara imisaraba ariko Kristo atabona kumukwirikira twikoreye imisaraba. Nikibazo murongo wa 24 hacavuga ngo 24 havuga ngo kuko ugomba gukiza ubugingo bwiwe azobubura, ariko uzoheba ubugingo bwiwe ku bwanje azobukiza. Ariko uzoheba ubugingo bwiwe ku bwanje, novuga nti nimba uje kuri Kristo, karibu gutakaza ubuzima bwawe. Kirabishe kumva mugabo niko kuri. Avuga ngo uzoheba ubugingo bwiwe ku bwanje azobukiza. Bakizwa bene data, karibu mutakaza ubuzima bwanyu. Nari ndabizi ko amena ari nkenya, nibisanzwe, ariko uko niko kuri. Kuko kenshi twumvise ngo ingo ivyo wabuze vyose uzoca bironka, ingo ibintu bizoca binyerera, ingo uhabwe umugisha, ingo ugende de gloire en gloire. Mugabo ntushobora kuronka la gloire sans la persécution. Ntushobora kushigwa hejuru utabanje guca mu bihe bigoye. Imana niyishira hejuru, ariko karibu mutakaza ubuzima bwanyu ku bwa Kristo, ariko ku bwa Kristo muzobusubirana. Amashengero turiko turigisha abantu tukavuga ngo ingo, ariko nitubabwire yuko bakwiye no gutakaza ubuzima bwabo, turiko turababesha. Ninaco gituma hariho ivyo no kwita ivyitwa ngo mu Kristo canke ni gikizwa mugabo kiri fake. Baba rero ukoresha iri jambo, nubukizwa bwo kwizina, nubukizwa burondera intere zabo gusa, nubukizwa buvuga umusaraba mugabo butigeze butahura igikorwa cy'umusaraba mu buzima bwabo. N'abakizwa baririmba umusaraba ariko bahakana ubushobozi bwawo. Bibiliya ivuga ngo abo bantu murabatera ibitugu, ngo bavuga amajambo yo kushima ivy'Imana ariko bakabihakanisha ibikorwa byabo. Iyo niho hari kibazo c'ishengero rya kino gihe. Nibajije utu tubazo nshaka ko mumfasha kwiyumvirirako. Kubera iki muri kino gihe hariho de plus en plus de divorce dans l'église de Dieu? Kubera iki muri kino gihe ukwahukana kwabaye kwinshi mu ishengero ry'Imana? Kubera iki? Kubera iki abubakanye bakundana ariko no munsi atarukundo ruri hagati yabo? Ni kubera abagabo n'abagore bataye umusaraba, ntibagitumbera umusaraba. Umusaraba cahindutse icitwazo ariko ntibakikoreye umusaraba. Ntibagishaka gupfa muri kameremere kabo, bashaka kubaho. Jewe uranzi, jewe nturamenya, jewe uzombona. Baracariho. Nimba ukiriho ntushobora kubaka urugo. Misori muri hano mushaka kubaka, karibu mu kibanza cyo gupfa, ni mu rugo. Ni mu rugo. Umuhungu umwe yifuza kurongora, abwira se ati papa ndashaka kurongora. Se wiwe acaramwaduka ati buno nyene nsaba imbabazi. Ati papa kweri kinda gusaba imbabazi, nakoze iki? Ati nsaba imbabazi.
ati Jesse numva igituma none nakubwiye umugambi mfise hari kibi nagukoreye ndagusaba imbabazi kubera iki nakoze iki mbwira basi cyo nakoze se bibati nsaba imbabazi ati je mugabo urandenganije ko nta kibi nakoze nsaba imbabazi mu nyuma umuhungu ati ndagusabye imbabazi se bibati ubu rero urageze kubaka misore bene data mutaramenya gusaba imbabazi abo mwubakanye kandi mudatahura n'icyo muyisabiye ntimuragera kubaka se wiwe yashatse kumwigisha ati mu rugo hari ikintu cyo kwihagarara ko kibanza gupfa bagabo bene data turi kumwe abagabo turi kumwe haleluya nta yindi nzira atari ugupfa umusaraba tuwibagiye mu ishengero tuwibagiye mu rugo urugo rwacu rurasambuka uzobona igitigiri cy'abahukana mu ishengero kiguma kigwira kubera iki kuko ntibakiri mu mpwemu basigaye bari mu mubiri angiriye iki naje ndamwishura iki angiriye iki naje ndamwereka ndaje ndafise hari n'abaja kubaka abi wabo bababwiye ngo genda niyagirisha kugira uzoshumwereka ko ufise iyuva aje kumusohora ariko ahejeje gusambura ubwo nyene genda wubake ariko niyihenda akakuvugisha nabi uzoca wigarukira umwereke ko ufise nabi yuva ngizi ngo turiko turubaka ingo twakuyemo umusaraba dusigara twubaka mu bwenge no mu vyiyumviro nivyo twaronse mu bubare aho batubwira bati umugore utamukubise ntakubaha izo nizo nyigisho turonka kuko twakuye umusaraba mu ngo zacu ngira mugenza turakeneye gupfa urakeneye gupfa wikorera umusaraba urakeneye gupfa ntumwumve nabi ntari kwakurungika ku mpanda ariko ariko avuga yuko urakeneye gupfa mu vyipfuzo na kameremere kawe k'umubiri atari uko tuzokwama duhezagira ingo inyuma y'amezi 3 zitandukana duhezagira ingo zitandukana hari kibazo ikihe hari kibazo cyo kumusaraba warakuwe mu ngo kubera iki hariho igwiririkana ry'ubupfumu kuraguza n'uburozi kubera iki byagwiriye reka ugende bakugirira akantu reka nibakugirira gutya urashobora kwikura kw'abansi ndabona ko ari benshi hari abantu bariko barozwa bakozwa ibintu batazi niyo bivuye hari abantu bariko baragirirwa ibintu hari abantu burozi kubera iki ibi bintu byagwiriye mu gihugu kirimo abantu 90 no kwijana bavuga ko ari abakristo kubera iki ni kibazo cyuko twarakuye umusaraba mu butumwa bwiza tuvuga ubutumwa bwiza bw'ivyubahiro ni vyiza nivyo tugiye kuronka ariko twaribagiwe rya jambo ritubwira ngo ni wiyanka ugaheba ubugingo bwawe uzoburo truva Imana idufashe iki cerekana ukungene abantu bariko barondera kuhana masumu kubera iki kubera la jalousie umubanyi wawe yaronse iki ejo nawe uti ntazokinjyana narabaye ahantu umubanyi wa haruguru yaguze Toyota double cabine uyundi nawe inyuma yanje nawe acagura double cabine umwe agura RAV4 uyundi nawe acagura RAV4 umwe agurira umudamu wiwe imodoka yitwa Axio n'uyundi nawe acagurira umudamu wiwe Axio maze none ntimwumva yuko udashoboye gucagira kwa kundi nyene acarondera akantu ashiriramo la jalousie kandi abo bantu bakuzura mu mashengero bakaza gusenga bakaduza amaboko bagatazira bagatamba bakavuga ngo n'umusaraba batazi ubushobozi bwabo kubera iki ibintu byagwiriye kubera icaha cyo kwipfuza icaha cishari cyaraduze
imibiri yacu ishigarira haba yuko umenga umuntu yahezagiwe n'ufise ibintu. Twaritiranije umugisha tugereranya n'ibintu, ariko umugisha si ibintu. Umugisha n'ubucuti bwiza ufitaniye n'Imana. Nicyo gituma uzokumva umuntu yagize yaronse ako kantu canke hari ikintu yazanye gishasha ati wahezagiwe. Oya, arashobora kuba ari no mu muriro, ari no mu pagani wa vrai. Ico sico cerekana umugisha. Ariko umugisha ni hahandi udufungurwa twawe washimye Imana, ako kajumbu n'uduharagi ugashima Imana. Haleluya. Uwo niwo mugisha. Umugisha no kumva yuko atawukurara ku mugono. N'umugisha no kumva ko utari kuragenda uhunga winyegeza. Hari umuntu yahase umugenzi wiwe yari mufiyanshije, hama uwo muhungu yarafiyanshije uwo mukobwa. Iminsi yose iyo bagiye ahantu, umuhungu iminsi yose akamavuga ngo nguriya ngo sishaka kumwegera, ugena ngo sishaka kumubona, ngo reka duce ngaha. Bama bariko barazunguruka bahindura amabarabara. Umukobwa araruha ati je mbona uwo muntu tuzobana amahoro. None abantu bose arabanga ko je nkunda abantu, nzokwakira abantu gute? Umwanya wose mwibarabara abona abantu ategezwa gukwepa. Umugisha ni iki? Umugisha n'amahoro, umunezero biva muri mpwemu yera, kubera ataco wagirizwa, ufise ubusabane bwawe n'Imana. Uwo niwo mugisha. Rero reka guhiganirwa, mugabo turabifisemo uruhara. Twebwe abavuga butumwa turabifisemo uruhara, kuko twababwiye cyane ngo cakira akiriki ronka iki nico ciza, kubifise ibi ijuru ryawe urarifise. Twarababeshe ibisiko biri. Niko mvugira abandi bene data abakozi b'Imana, aho kubabwira ko umugisha ari ukumva kunywanye n'Imana, umutima wawe ari amahoro n'umunezero, ataco wagirizwa. Vyo kumarira iki kuba ufise ibintu vyose ariko ukagenda ubundabunda? Vyo kumarira iki ko abantu bose bakuvuga nabi, ibyawe ukabibaha bakabirya, mugabo baheza kubirya bagasura kukuvuga nabi? Bimaze iki? Ndafise n'ikindi kibazo. Kubera iki tubona ibiyayura mutwe na prostitution vyagiye bigwira mu bana bacu? Kubera ko abana bari mwibarabara uno munsi babaye benshi, kandi aho bariko banywa droge Nicole iriko ibayayura umutwe. Ejo turabirengana tukayibona ibisanzwe, ariko mu myaka 15 aba bantu nta uzobakira. Kubera iki ibi bintu biriko biraba? Shengero turiko dukora iki uno munsi? Kubera iki vyagwiriye? Kubera ko abana bacu bariko bitwara bishora mu busambanyi, batanga imibiri yabo ku bantu babaruta cyangwa bariko barabonona? Kubera iki? Kubera mumbabarire mumvirize kino kintu, nuko twego abavyeyi twaratakaje uruhara rwacu n'ikibanza cacu cyo kuba hafi y'abana bacu. Twirukanze inyuma y'ifaranga, twirukanga inyuma y'ifaranga kugira ngo tubabesheho neza, tubigisha amashuri meza. Tuheruka tubasize muri ayo mashuri, nitumenya ryari batashe. Niyo batashe natwe dutaha basinziriye. Hama bagaca baronka abagenzi babo bababwira bati hari akandwa kujana ahandi hantu. Reka kumviriza kagutuma wumva kugiye Washington DC. Wa mwana kuko atigeze yigishwa ahabwa n'indero no kuba hafi y'umuvyeyi ngo ayimubwire, umwana aca yamara rondera kuja Washington adakeneye visa. Biriko birica. Hariho responsabilité abavyeyi twatakaje. Bavyeyi, ayo ma ordinateur mutahana muhira yasige ku kazi, agikorwa mu gihereze ku kazi, haba mutahe mubonane n'abana banyu. Ama weekend fata n'imyanya n'abana banyu, barabakeneye. Barakeneye kumva icari c'umupapa, barakeneye kumva icari c'umumama.
burya Imana ntiyabikoreye ubusa. Umwe wese yaramuhuje ifise icyo ishaka kuzorema muri uwo mwana. Barakeneye kumva le sens de l'autorité ivuye mu mupapa. Umupapa avuga ikintu mugabo kandi akavuga ikintu gitomoye kandi agashiraho urutonde. Nuzosanga abana kubera babuze iyo autorité du père, ubwo burongozi bw'umupapa, nabo babayeho batagira ikibarongora. Barishira bakizana ntibagira ikibarongora. Barakeneye kandi ukuntu kw'impuhwe k'umuvyeyi k'umumama ababa hafi. Sinzi ko murayibona, niyo umwana yumvise yatonekaye abwira umuvyeyi ngo ndababara, kandi atababara cyane. Umwanya wose ndababara, aca bigira binini bikabinini gose. Abakeneye kumva iyo instinct maternel yawe. Mbega urashobora kumubwira uti mpore naho uzi neza yuko atacu yabaye, cyangwa umubwira uti tore akwigirisha. Uri kumurungika ahantu azoronka ibintu bimurondera, mugaye mubwira ngo uri mwiza. Ni bande muri mwebwe murabwira abakobwa banyu ko ari beza? Imico yacu y'ikirundi ivuga ngo nabanda muteye ubwibone. Azoja kubirondera kubayimubwira kandi azobaha ibidakwiye. Kubera iki? Hari kibazo. Responsabilité. Abavyeyi twari dukeneye kugaruka ngo duhagarike iyi nyota yo kurondera cyane ibintu, tukibagirwa umugisha Imana yaduhaye nk'abana. Ndafise n'ikindi kibazo. Kubera iki izi ntambara hagati y'abakozi b'Imana n'abasangiye akazi? Kubera iki izi ntambara? Ni wewe, nawe ni wewe. Oya, sawa. Ni wabikoze sawa. Kubera iki amashati bafatana abakozi b'Imana bagafatana amashati imbere y'ishengero bagasamburana? Kubera iki? No mubiri, kamere k'umubiri utakabambye ku musaraba karagukoza isoni. Abenshi baza kwirotruva basanga rya jambo bahora bavuga uno munsi niwe bari bahindukiriza ko ngo nawe twari tuzi ko kijijwe none nawe aho kajambo karabishe. Sinzi ko karabashikira, je karanshikiye. Nari muri secondaire, sinzi ikintu nakoze kubera abana twigana bari bazi ko nkijijwe. Baca barambwira ngo ngo nawe namaze igihe kirekire aho kantu kanja. Kubera iki? Kuko hari igicapo twategezwa kwerekana, ariko sico turiko turerekana. Kubera iki? Kuko umubiri waraduze, turagaburira cyane umubiri, tugaburira ivyipfuzo vy'umubiri aho kubamba ku musaraba. Ngico abenshi bariko baniganira, ni wewe wambwiye boss, ni wamubwiye ibi, ko wamubwiye ibi, ushaka ikibanza canje nacu uzoronka sha, je nakuye diplome i Sorbonne, nacu uzoronka. Urihenda na urihenda, biherera hehe? Mu rubanza canke kwa ba bantu bo kujya kangahe? Ngiki kibazo. Bene data, mpava mvuga menshi, ariko ikibazo uno munsi turiyumvira. Kubera ko ishengero uno munsi ryuzuyemo abantu, mugabo ibibazo bikomeza kugwira. Nuko twibagiye ubutumwa bw'urufatiro rwategezwa kubamwo, bwarabusuzuguye. Ubwo butumwa subundi no musaraba. Umusaraba niho twaronkeye agakiza. Umusaraba, message ya mbere ivuga ngo ku musaraba nahariwe ibyaha. Yagiye ku musaraba mparirwa ibyaha. Ariko message ya kabiri y'umusaraba imbwira ngo nawe ikorera umusaraba unkurikire. Nimba ushaka kuba umwigishwa wa Yesu, ni wiyanke wikorera umusaraba umukwirikire. Umusaraba nuwawe. Nta wikorera umusaraba w'uwundi, ariko umusaraba wawe uwikorera uko bukeye uko bwije. Uno munsi ndazi ko hari mikoreye imisaraba. Hari n'abandi uno munsi imisaraba yabo bayihevye, barayisize, bariko baca mu irembo ryagutse
ariko birimbwira ngo mushishikare guca mu irembo ripfunganye. Iryo bibona bake, ariko iryo ni ryo rembo ritujana mu ijuru. Ni hinduka, ni hingurwa ry'ubuzima bwacu. Ndangize mvuga nti tugaruke ku butumwa bw'umusaraba wa Yesu Kristo, kandi twikorere umusaraba wacu iminsi yose. Haleluya. Nagoma ndangize ndaguha akaryo. Igikorwa Kristo yategetswe gukora yaragihejeje. Mbega uremera ivyakoretse ku musaraba? Uremera ivyakoretse ku musaraba? Wowe uri hagati yacu mugabo utaramuha ubugingo bwawe, ivyaha vyawe biguma kuri wewe gushika umunsi uzovuga uti ndemeye, ndaguhaye ubugingo bwanje. Muha ubugingo bwawe. Abamaze kumuha ubugingo bwabo nabo mwikorera imisaraba yanyu. Dusenge dusaba Imana ngo Mana nshoboza kwikorera umusaraba wanje uko bukeye uko bwije. Hari uwo bari hagati yacu yifuza guha ubugingo bwiwe Kristo Yesu, aduza urutoki, ndashaka gufashanya nawe gusenga. Avuga ati uno munsi ndashaka guhitamo kwakira agakiza, guharigwa ivyaha. Uno munsi biracaharigwa, ariko hari umunsi umuryango uzokugagwa. Ivyo ntidutinya kubivuga, kandi uwo munsi nta n'uwuzi. Bamwe twiyumvira ngo kwe tukiri bato haracariho akaryo, ariko akaryo uronse na kuno munsi. Ushaka guha ubugingo bwawe Kristo Yesu, duza urutoki ndagufashe gusenga. Haleluya. Duza urutoki neza. Ushaka guha ubugingo bwiwe Yesu, sigitera soni, ntituzovyicuza. Nuno munsi turacashima Imana yuko yaduhaye agakiza kuko ni kubuntu. Hari uyundi ashaka guha ubugingo bwiwe Yesu, aduza urutoki, Imana imuhe umugisha. Haleluya, haleluya. Ingo kuri Yesu, ubugingo bwawe Yesu. Ingo kuri Yesu. Abadugije intoki tubasabe bihute baze hano imbere. Haleluya. Yesu nja, karibu hano imbere. Abadugije intoki Imana ibahe umugisha, karibu hano imbere. Naho sogenda gimia gukurikira uje. Ndakugomba mukiza. Ingo umuryango uracuguruye. Yesu aracagukeneye. Karibu. Karibu kuri Yesu. Karibu kuri Yesu. Ingo ubugingo bwawe. Kusuma mu vyago no mu bwiza. Sinzo Yesu Shengero, pastori agiye gufasha abakozi b'Imana bemeye guha ubugingo bwabo Kristo Yesu. Ariko nk'ishengero ndabasabe duhaguruke. Niwe wuzi ico Imana ivuganye nawe mu ijambo. Ariko ico nzi nuko dukeneye kugaruka kuri ubu butumwa central ariko musaraba. Usaba Imana inguvu n'inkomezi. Aho washize hasi umusaraba usubira uwufate. Wibuke ko ari ubushobozi kuwizera wese. Wibuke kuno munsi hari ababifata nk'ubusazi, ariko kubizera n'ubushobozi buhindura bukiza. Nsabe pastori aze adusengere, anakre azi adusengere kugira ngo umuntu wese yikorere umusaraba wiwe
tureke kuba abakristo binjira basohoka, abakristo bo kwizina, ariko abakristo Yesu anezerewe yuko batambaye imisaraba ahubwo bikoreye imisaraba. Haleluya. Imana ihabwe icyubahiro. Ivy'Imana bitangura n'ingingo y'umutima w'umuntu. Nicyo gituma navuga gusaba ngo igihe yari karigisha hari ikintu umutima wawe ari kurumva, hari ahantu nk'emu yagutumbereje, hari ivyumviro yakweretse ufise, hari ingingo uri kurafata mu buzima bwawe, hari ibintu usanzwe ugenderamwo, hari ibintu kenshi Imana yabwiye mugabo byanse kuvamwo, habuze ingingo. Imana iherekeza abantu hafise ingingo. Nicyo gituma uduza ibiganza byawe nk'ikimenyetso guca bugufi. Umutima wawe ubwira Imana ati Imana, utimisemo kugaruka, utimisemo kurekura, utimisemo guhitamo kukubaha, utimisemo kukunezereza, utimpevye icyubahiro canje, utimpevye izina ryanje, utimpevye kuvugwa neza, uti ngomba kw'ijuru rishima, uti nkeneye kubaha uwabambwe azira jewe. Yesu niyaje kunezererwe, Yesu yaje kugira umunezereze. Sohora ikiribwira ku mutima wawe, rekura ibihimbaro by'umubiri wawe, rekura ibihimbaro byo mu byumviro byawe. Gira icyo ubwira Yesu, nawe arateza amatwi, arumva, araguherekeza. Ivyamwemu hakenewe ingingo, data akaguherekeza. Yaduhaye mpemu, aduha ijambo kugira ngo bitumurikire, maze twemeye kujana nawe, araduherekeza. Ariko arakeneye kugira icyo uvuze, igira mu isezerano, ihane, rekura. Umutima wawe vuga, bwira Imana, bwira Imana kiya kintu, bwira Imana hajya unesherezwa, bwira Imana hajya utinya, ariko ufate ingingo yo kurekura. Mana, ndaguhaye icyubahiro cyose, ndakweretse imitima yacu Mwami. Hari aho wayiganirije, hari aho ubwenge bwacu bwatweretse, hari aho ijambo ryawe ritweretse, hari aho dukora ko tugatinya, hari aho twamenyereye, hari aho twamaze kwemera kuganzwa. Ariko Mwami, guhera uno munsi Mwami, inguganze Mwami, ingo mu ngo, ingo mu buzi bwacu, ingo mu kuntu dukora ibyo dukora, ibyo tujejwe, ingo mu majambo yacu, ingo mu ho tugendera, ingo mu ho dukoreshereza amahera yacu. Mana, ndaguhaye icyubahiro cyose. Ijambo ryawe ngo ni itara rimurikira ibirenge byacu. Mana, waje kugira ngo utumurikire. Turakeneye gusubira kuri wonde wabambwe ari wewe. Mwami Yesu, warababajwe, urabandanya umusaraba gushika igorogota, urakiza, urawikoreye, uraguhasa, uravyuka. Nicyo gituma tangura gusengera intege, hamagara inkomezi z'Imana, hamagara ubushobozi bw'Imana. Mana, ndasenga mu izina rya Yesu, ndanse kuganzwa kubera tegeka icyaha cyakuganje, tegeka icyaha cyakuganje. Hari ababoshwe no kwisambanya, hari ababoshwe n'akabonerwe, bavuze ngo nta kundi, urasenza inshuro nyinshi, oya ntibari bwategeke. Iyo ubonye icyaha nusaba Imana, iyo ubonye icyaha uracanga, Imana ikaguherekeza. Icyaha, akabonerwe, pornography, kwisambanya, inzigo yo muri wewe yikangamire, umusaraba uranesha. Abagwana bagwanira muri Yesu, abo ntibigera baneshwa. Abagwana bagwanisha umusaraba, abo baranesha. Abo kamere barayifata miri, abo umubiri wabo barawufata miri. Senga, tegeka kamere muri wewe, tegeka inzigo, tegeka kuraba iterasoni, utiva mu buzima bwanjye mu izina rya Yesu. Tegeka, 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 tegeka ibiri muri wewe, tegeka ibigwanya muri wewe bisohore, tegeka ibigwanya Yesu muri wewe bisohore, ibyagiye kubuza kubona Umwami bisohore. Tegeka, vuga, vugira ku cyaha, vugira kuri kamere mu izina rya Yesu. Mana, ndagushimiye
kwa tugize abanesha ngo naho turi umubiri ngo turwana nk'abafise umubiri turwana ikigwanisho vya mpemu ngo tugashingura karimbi turwanya ikintu cyose caje kurwanya kumenya Yesu. Nico gituma mwami mw'izina rya Yesu twifatanya nawe wanesheje mw'izina rya Yesu we wabambwe. Turanse inzigo, turanse akaboregwe, turanse amacakubiri, turanse umururazi, turanse pornography, turanse kwisambanya mw'izina rya Yesu. Gwanya ibikubuza gusenga, gwanya itiro ridakenewe, gwanya ibikubuza gusenga, gwanya ivyumviro bitari byo mw'izina rya Yesu. Turagomba kugira prière de consécration, isengesho ryo kwishikana, isengesho ryo kwiyegura mu biganza vy'Imana. Uti mwami Imana guhaye umutima wanje, uti nifuza kuganza, nifuza ku mutima wanje ugucikira igicaniro, aho himbarizwa, aho himbarizwa, aho ririmbirwa, aho ubahigwa mw'izina rya Yesu. Ishikana imbere y'Imana, ishikana imbere y'Imana. Icyatumye Yesu abambwa kwari kugira ngo umusaraba wiwe ugucikire umwambaro. Umutima wawe ntusamare, gira icyo ubwiye Yesu, gira icyo ubwiye Yesu, gira icyo ubwiye Yesu, gira icyo ubwiye Yesu. Ishikane mu izina rya Yesu. Uti ndase kuganzwa, uti ndase intege nke, uti ndase kuganzwa na kamere, uti ndase kuganzwa na kamere. Kamere twarayibambye mu kwizera mu izina rya Yesu. Tegeka data arumva, data ariko arakubohora, data ariko arakubohora, Yesu ariko arabohora, Yesu ariko arakiza. Vuga, va muri silence, bwira kamere, bwira setani, mubwire uti nduri umugabane wanje. Mwami turaguhaye icyubahiro cyose, dufise intsinzi kubw'uwo musaraba, dufise ubutunzi, haleluya, mu mitima yacu kubera umusaraba twizeye. Turagushimiye kuri Imana igira neza Mana. Ntitwifuza ko umusaraba uducikira ubupfu, oyaye twifuza ko umusaraba uducikira ubushobozi, kuko tutari mu bahona ariko turi mu bakira. Urakoze Mana, utugendere Mana, utugendere Mana, utugendere Mana, utugendere Mana. Abari mu bugaragwa uhagurutse ingabire za mpemu, abariko barakeka ku rukundo rwawe, ariko barakeka ku gutabagwa kwawe, abariko barakeka ko batazonesha, abo mwami Imana tubasabye ubushizi bw'amanga mw'izina rya Yesu. Mana turagushimiye kuri Imana yo kwizera ibihe byose. Urakoze Mana, urakoze, tuguhaye amashyi menshi cyane. Turakunezerewe cyane Mana, turakunezerewe kuko ari utuma tunesha mw'izina rya Yesu Kristo umucunguzi wacu. Amen.